mwese ndabahaye mwaramutse. Nitwa Misago Jérémie, nkaba sangwe ndi umumenyeshamakuru. Jewe kuva kwa gatandatu twari dufise urugendo rwo kuja mu Kayogoro tuvuye i Bujumbura. Mugabo urwo rugendo hageze ko tugenda ntirwabaye rukiba uko vyagenze, kugira ngo rusibe naje sindabitahura neza, kubera akaba nari nabiteguye abo twari kujana ne kuba nabamenyesheje yuko tutagenda. Rero nasanze navuye i Bujumbura, rero nta kibazo na kimwe nagize. Sinashoboye kugurura telefone kubera yari yazimye, sinashoboye kugurura telefone ndayuguruye mu mwanya ca mbona ama message menshi. Abantu barahangayitse cyane ku bwanje, benshi baransengeye, abandi barahangayika ko noba nanyurujwe canke noba napfuye canke vyoba vyagenze ukundi. Ariko nagomba ndabahumurize, ndakomeye, meze neza, nta kibazo na kimwe, ndakomeye, nta muntu n'umwe yanyuruje. Oya, sinanyurujwe, ndakomeye, meze neza. Hanyuma uko nyene mubona nambaye, nagiye nambaye izi mpuzu nyene n'agasakoshi karimwo ibitabo ngendana na Bibiliya kubera nkunda kuyitemberana. Rero uko mubona urabona ko nambaye impuzu ya siporo n'agakandambiri, urabona. Rero nta kibazo na kimwe nagize, nta kibazo na kimwe. Nimuhumure, nimutekane. Hanyuma iyo ndi n'ukuntu vyagenze, ivyo tuzobivugana, nzobishikiriza abo tuzobonana. Ariko umugoroba canke ejo mu gatondo ndashobora kuba ndi Bujumbura. Murakoze cane, ndakomeye, ntimugire ubwoba kandi ndabakunda.